nka Chris Ndikumana je ndamushigikiye vraiment nubwo numvise Chimamanda Moses avuga ngo uyo bari umufrimason ego je ntavyo nemera vraiment ntavyo nemeza ijana kwija ko ndi umuntu ndamukurikirana gose kuva mu bwana ngo ibibwa none reka ibyo bibwa nyine nibyo bizotuma agakiza kacu kagaragara ego yes ego rero je narasubiye inyuma mbanza ngenda ndajya kwanza ikirori ndabanza ndakirya ndanafata n'abana kameme nkuko bavuga ngo abana turajya ikiro ngo genda ukanyaga imbere y'urupango rw'umuntu ngo uce uhafata bijya n'ubucucu. Abakunzi ba Senga Media TV muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana nta narimwe izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloys the Sniper nyita ntwari ndi wa muntu ngerageza uburyo bwose kugira ngo mwishime kugira ngo ndabazane abantu bagiye batandukanye. So guys uno munsi rero n'umunsi udasanzwe nondi munsi w'ibyishimo n'ayandi mahigwe twagiriwe tugiye kubana n'umwe mu bakozi b'Imana bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Benshi mushobora kuba mutari mumuzi ariko bwira mugenzi wawe abwire mugenzi we mufata agatebe mwicare murabe ikiganiro cyiza cyane tugiye gukorana n'umukozi w'Imana muraza kugira byinshi muhigira bigiye bitandukanye. So reka namusabe mu cubahiro ciwe abaramutse hama tubandanye n'ikiganiro umukozi w'Imana kari. Shalom ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Hama ku mazina nitwa Mwarimu Iradukunda Emery. Nkaba mfise n'akazina keza Imana yampaye. Yego. Bakaba banyita Naomi. Okay, umukozi w'Imana ndagomba rero turyoherwe dukora ikiganiro turi free turyohewe cyane kugira ngo n'abantu bacu baze kuba baryohewe. So akabazo kanje ka mbere kuva ryari umukozi w'Imana? Cewe novuga ati kuba umukozi w'Imana navuse mbona mama kijijwe. Mu ncamake ndi umwana nakuriye mu muryango ndegwa n'umuvyeyi umwe uwundi bitakunze ko tubandanya urugendo ntibyari byoroshe muri ico gihe. Hamaca nkura mbona mama ari umukizwa ca numva kuryohererwa nanje gukurikira umuvyeyi kuko nabona neza ko ntogenda mu ngeso mbi kandi mbona mama ntakuze ndazimubonana. Ego kumbe agakiza kanje rero nagatangwe kuva mu bwana naho byashise mu nyuma nsa n'usubira inyuma gato nimwashima ko tubigaruka tuza kubigaruka ko nta kibazo ariko navukiye mu gakiza. Ego uvuze akantu ko gusubira inyuma usubiye inyuma mu buhe buryo wakiye mu byaha byagenze gute? Urabona turejuru urabona ndabona uracari muto mu ncamake. Yego. Hari abantu bakizwa. Yego. Bakavukira mu gakiza bagakura babona nk'akaroro nitange k'akarorero jewe ko sinkunda kuva niyo ndiko ndatanga akarorero keshi nditanga ko akarorero. Hari abantu keshi tuvukira mu gakiza. Yego. Iyo tumaze kuvukira mu gakiza tuba dutandukanye cyane na babana bagiye mu vyaha bakaza gukizwa bavuye mu vyaha. Niho ahantu vyavuye uzosanga bavuga ngo umwana wa pastori ngo ntashobora gukizwa. Umwana wa pastori ntashobora gukizwa ijana kwinjira kubera iki? Hari akantu mu bisanzwe hari difference nini y'abantu bavuye mu vyaha bakaza gukizwa na difference y'umuntu yakuze abona iwabo bakijijwe. Agakiza kaba abantu babiri ugiye kubira basanga gatandukanye gose. Urumva ko je navuse mbona mama ari umukizwa byasaba ko ndamukurikira yaje hose. Yinjiye mu rushengero avuze ati tugende gusenga n'abangiye. Rero cyatumye nsubira inyuma sikindi nico ngiye kuvuga nuko ukuntu uzosanga umwana wese yavukiye mu gakiza yakuze abona papa na mama bambara neza bakaja gusenga
yamana inyota yo kugenda gucungurira vya bindi abagenzi biwe, vya bindi abantu birigwana, vya bindi insoresore, vya bindi abo nabo mu rurungano rwiwe bakora wataragira ante atarakora. Rero naje byarashise nubwo yari navukiye mu Gakiza ndavuga ati reka nsohoke hanze ndabe ko bamana inyota. Niyo mpamvu uzosanga abana ba pastori kenshi usanga ari abasani, usanga ari abasitare, usanga nyine ari abantu uzosanga nka kenshi ariko aririmbira n'uturimbo twa Diamond twende, Harmonize twende. Kubera iki? Umva araryoherwa kubona umengo yoja gukora ivyo atarakora kuva avuka, canka kumva kurya show abandi bana basotse mu kabare nawe kumva umenga biraryoshe kavuga ati ngende ndabe ibibera ya aho ndakumva we ndumva umengo haguwe turajana. Yego rero naje byarashise ndavuga ati ko biri koza ati ne kumengo hari abana hari kirori abana bajya je ntarajya. Burya muri za 2010 urumva ko navuse ndumwana nkuriye mu Gakiza za 2010 za 2009 byarashise nanje banza kuja kugikirori kwanza. Cambanza ndagira kwanza za Black aho hose wumva za Saga Plage zigishushe nabanje kwanza kugenda kugikirori. Yego sindi imbere ya kamera kugira nigisha abantu nabone gusubira inyuma nimba bavuke mu Gakiza, ariko ngomba nerekane neza. Ni byiza n'ubundi ko abantu baze bamenya nimba uri umukozi w'Imana akavuga ati nerakiye muri bino bihe, nimba uwo muntu ashobora kuba ari mu ivyo biravuga ati okay nanje ndashobora kuba umukozi w'Imana bivanye n'ukuntu numvise ntayo ndi umukozi w'Imana ashobora kuba yaciye mu ngeso mbi hama kaziheba uno musi akaba ari umukozi w'Imana, na uwo muntu bituma yisanga canke akumva yuko nawe yoshobora kuba umukozi w'Imana. Yes. Yego. Rero jina rasubiye inyuma. Cambaza ngenda ndajya kwanza ikirori ndabanza ndakijya. Ndanafata n'abana kameme nkuko bavuga ngo abana turajya ikirori. Ariko irindi tandukano riri muri aba bantu babiri, uyu muntu aza gukizwa yavuye mu vyaha nirira ry'aba bana basubira inyuma bakaja kurya ibirori. Aba basubira inyuma kuja kurya ibirori bari abana bavuke mu Gakiza bamana mpwemu yera bagarura, bamana ubwoba nubwo abikora arabikora yuko yumva ko umutima arumva ko umutima utamwemereje na kugira ko yobandanya muri ivyo bintu. Stage ndanakubwiye nta n'imyaka 2 nariye, nakoresheje nk'imyaka gusa 2 numva umutima ugumumbwira ati mama waracari ku Gakiza, subirayo wavuye. Yego. Wow, okay. Nuko ucuragaruka mu Gakiza utangura gukorera Imana. Mukozi w'Imana hano mu kino gihugu dufite abakozi b'Imana benshi bagiye bamenyekanye. Nk'akaroro ndashaka kuvuga kuri bitwa ba Chris Ndikumana, abitwa ba Mbayahaga Isidori, n'abakozi bakorera cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndizera nawe ko ubazi. Ese ugerageje kubaraba cyangwa ugeragereza kuraba uburyo bakoramwo, wewe ni kihe kintu wovuga kuri umwe ukavuga nk'akaroro dutangure kuri Chris Ndikumana, ugerageje kuraba Chris Ndikumana ni kihe kintu mwigirako, ni kihe kintu munegurako, ni kihe kintu muvugako? Urakoze cyane je bose ndabigirako uko Bibiliya iratwemerera ko twiga ku bantu bose, uko je ndashobora kukwiga ko nkabona ko ufise ingesa ariko nkacana nkakuyikura guko nabonye ko ari mbi. Uko mu kwiga ku bantu bituma wiga kubeza n'ababi kugira biguha ingene witwara mu bantu. Nka Chris Ndikumana je ndamushigikiye vraiment. Nubwo numvise Chimamanda Moses avuga ngo uyo bari umufrimason. Ego. Je ntavyo nemera vraiment, ntavyo nemeze je kwija ko ndi umuntu ndamukurikirana gose kuva mu bwana. Ndi umuntu nakurikirana Chris gose. Ndi umuntu nakurikirana ibiganiro byo, ni umuntu nawo mushira amafaranga arakubwira ati oya amafaranga je so naje gukorera. Imagine umukozi w'Imana cyambara ishati. Yego. Naje ndi mwari mu ngubiti costume nkavuga ati ariko Chris witwa Chimamanda Moses avuga ngo impamvu akunda kwambara ry'amashati no kubera ko ari Freemason nyene. Hari n'utuntu nyene yambara ry'amabara, hakaba harimo akantu kijisho ku ishati giwe, avuga ati niyo mpamvu kombe n'umufrimason.
jewe ntavyo nemera. Impamvu atavyo nemera, Chris Ndikumana ni umuntu twese turabana twakuze twumwumva. Ni umuntu ibiganiro vyiwe vyafashije benshi. Imagine umuntu agusengera kuri audio ugakira kandi ugafata aho baba ugakira. Naho nto kwitaho ibyo ndashobora komprotema ziwe gusa nkumva ni ntahe ziwe, ariko ubundi mu kwiga mu bantu twiga ku bantu bivanye tugaje turana n'ubuzima babayeho n'ukuntu tumva ibishinga ntahe vyabo. Basha Jebyo ngora kwemera vwe mukozi w'Imana kari umufimaso. No kuvuga Chris Ndikumana uremeza yuko ari umukozi w'Imana ari mukuri. Mwino misi harundi umukozi w'Imana bariko baragerageza kwataka cyane yitwa Isidore Mbayahaga. Bavuga bamwe yuko anyuruza, abandi bakavuga ngo numubeshi, abandi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nka wewe nk'umukozi w'Imana mugenzi we ndabizi uramukurikirana cyane. Nikiye kintu nawo muvuga ko ugerageje kora buryo yigishamo? Ujya Mutama je ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane kuko n'umutama mu nyigisho ziwe agerageza kujinjimura abantu. Agerageza kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubundi bwobwo Jim cyo ndamukundira niki nuko agerageza kwereka abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubundi bwobwo wavuze ninde? Mbayahaga. Mbayahaga je ndamukunda gose. Ico ndamukundira ikindi n'umuntu vraiment iyo ari karavuga ntaja mu bintu byo kugorama. Avuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Washima n'umunsi umwe je nagiye gusengera iwe nubwo birashoboka ko ntagombye kwipresenta cyane kuko si byiza ijambo ry'Imana ntiribivyemera. Naragiye gusengera iwe ndamwumva live, ndamwumva ingene avuga ijambo. Navuze ati Mutama respect uko n'umuntu agerageza kujinjimura abantu bave mu bujuju bakore. Wirirwe ngaho ngo bakubwiye ngo ibifungo by'inga yose inga zibiri ngo akirabiza burya n'ubujuju ngo genda ukanyaga imbere y'urupango rw'umuntu ngo ucuhafata bijya n'ubujuju. Je namukunda gukagerageza kwereka abantu ukuri kuko nimbiyo visa wowe woyakira bimatanye n'ubuzima ubayeho bwo mu buryo bw'ikirere c'umubiri. Ntushobora kwakira visa muri mwemu mu mubiri atawigira unavuga atawigira unarondera ata n'abantu mukominikana basi mufitane n'ivyumva yuko bazona kugira naho gacu cakira ukabe ngo ndacakiye mu izina rya Yesu. Yasibyo. Chimamanda Moses nishaka tugarukeko. Chimamanda Moses nawe ndazura mukurikirana inyuma y'imisi itari mike nubwo uye mbona asa n'umuntu yabigabanuye yarataka cyane abakozi b'Imana. Nikiye kintu waneguye kuri Chimamanda Moses canke nikiye kintu washimye kuri Chimamanda Moses? Mutama ndamukunda 20% nkamwa nka 80%. Ego abakozi b'Imana ariko bo ntibankana. Chimamanda Moses urazi ico ndamwankira sikindi wankingeso ziwe. Ico ndamwankira gikuru nuko urubanza Yesu wenyine atahawe nk'umwana w'Imana wewe deje yaramaze kugwiha. Ndibuka Yesu ariko aragana n'intumwa arazibwira ati ngo ntabwo naje mwisi kugira ncire amahanga urubanza ariko naje mwisi kugira ndondera icazimiye kugira ndagugarukane kwa data. Ubwiwe ari umwana w'umuntu we yaravuze ati si Yesu naje guca imanza rero nk'akarorero amaze gufata abantu bose urumva nukoze sheke rega hariho nk'abakozi b'imaje mbona ko bakoze habaye kwihenda mu ncamake akavideo gusa kakabona problem. Jewe Chimamanda Moses n'umugabo yaje avuga ijambo uyaje neza abantu bose batangwa ikibazo rero cibi ikibazo cyo gukorera Imana abantu bose batangura neza ariko bakarangiza nabi. Chimamanda Moses jigi haza nari umufana wiwe ndamufana ijana kwijana kuko yaje muri teme yo kuba umuvuga butumwa. Yaravuga ijambo iminota 45 isaha yose ari live
ngo genda ukanyaga imbere y'urupango rw'umuntu ngo uce uhafata biga n'ubucucu bonye vyuzi zitiyongera yamba yabonye ati kuvuga ukuri cyane n'ingorane rega benshi batinya kuvuga ukuri gukukuri kweshi ukuri ntikutraininga ngo gushike kure ariko usizemo utuntu nyene turyohera amatwi y'abantu kisi arabikora kandi yari afise abafana twaramufana 100% naraterama nkafata phone nubwo nabandi ku kazi naradepoza akazi nkamukurikiranija kwijana yego kabiri gatatu nashiduse yabihevye habwo yatangwe guponda abantu kuvuga ati ibino bibwa ngo ibibwa none reka ibyo bibwa nyine nibyo byutuma gakiza kacu kagaragara yego ivyo bibwa nyine avuga nivyo biprofeti nyine avuga ivyo nyine niho nyene kuko ijambo ry'Imana bivuga neza ati mu gihe c'iherezo ijambo ry'Imana bivuga neza riti mu gihe c'iherezo abantu nk'abo ntibazobura kubaho kandi n'abakura mu muhemu no mukuri bazoba beshi uko hazogera ni ubu ni muturi muri cyagiye avuga ko n'amabuye azogirana azovuga rero uci ufata abantu bose ngo ni bibwa n'uwakunu wihenze hari umuntu usanga ko vraiment asenga mu mpwemu no mukuri yego aho kwere ubuhinga bwiyongereye mu bantu gasanga akayerere kabaye hari uwari karakamera kandi aciyashira kuri rezo sosio kibama ndabibonye nubwo wowe uraho ni mu mpwema aca gukura mu mpwema gusha mu mubiri ati karabaye mwi misi yeze arakavideo kigize gutrendinga cyane umukozi w'Imana yitwa Ferdinand ngira ngo uramuzi afise eglise yitwa No Repentance yashize hanze basize hanze akavideo ariko aravuga ngo sintahura impamvu ngo umukobwa Kena afise inzobe n'ibisuso ako kavideo Chimamanda Moses yarakakoze kuna nyina avuga ngo mwumvise byabibwa ariko je cyangaruka nkibaza ni gute umukozi w'Imana nubwo yo bari wenyene ashobora kwibaza yuko umukobwa mwiza atoshobora kubaho akenye afise inzobe hamwe n'ibisusu ngerageje kivuga ko kiya kintu novuga ati kwabaye ukwihenda nibyo nyene navuze ati abantu beza n'abantu babi barabaho mu murimo w'Imana yego nkuko na Dawidi ubwiwe yari umukozi w'Imana Imana yemera nk'umuhizi n'ubu twaca kameme Dawidi turacamwemera nk'umuhizi turacamwemera nk'umuntu yahagaze mu mpwemu no mukuri hagarira ijambo ry'Imana no mu gushaka basi novuga ati yabaye umuhizi wa mbere twemera muri Bible ariko harashise igihe aragirane na nyene aragira kairere yabonye idema maze kubona idema aravuga ati ahasi nihangana uko dufise impwemu zibiri zidukoresha basi ndakivuga uko ati dufise abami babiri kandi aba bami uko ari babiri bose bakene ko tubakorera Satani arakwega n'Imana ikavuga ati ndacagukeneye gukoreza cyari ku ntebe y'imbabazi rero je novuga ati kujya ni nko gutirigana ubundi bwo kuvuga nk'ibintu bijya kuri rezo sosio ni nko gutibanga ko ntabwo babihawe kugira babikoreshe mu ngeso mbi babihawe kugira ejo nimba Imana izo kwibungabungera hari umusore mwiza ikazi kamutumbereza ahantu nyene heza rero novuga ati ryarabaye nk'ikosa ariko ntibica bisigura ko abantu babaye ibibwa na Yesu yarakoze mu gihe c'abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe ariko barabanye sivyo barabanye Yesu bamwanka banamugwanya ariko akavuga ubutumwa bisobanuye ko rero abantu beza n'ababi canke iciza n'ikibi bigenda biri kumwe ariko tugerageza ku byose kubibamwo okay byose tugerageza kubibamo uno munsi abakozi b'Imana benshi birirwa mu mashengero ni ba bantu twirirwa tubona babwira abakristo fata akira ibi inye ariko wewe uno munsi turakubona uri mu kazi kawe
nshaka mbanze mbwira abantu urumwe mu bakozi b'Imana basanzwe bafise imyuga bakora ibifundi ibi byo gukora amatelefone amateleviziyo ibintu byo kudandaza urumwe mu bantu ukunda kuba ari byo bintu bikurakora cyane ariko twari tumenyera abandi bakozi b'Imana iyo ari umukozi w'Imana ni ku rusengero ni gusengera abantu ni muhira ni kugenda gusa mu mashengero ni kihe kintu gituma wewe utabona ko ukwiye kuba muri bijya bindi bintu abakozi b'Imana babayemo abo kavuga ati reka jewe nshire inguvu zanje hanini mu gukora jewe ndibaza ko kuri bake banzi barazi ko ndi umuntu wa mbere nkunda gusenga no mu matazirano bakunda kunyica nk'amazina bakunda kunyita ku kazi canke se no mu kibano bavuga barakunda kunyita pasiteri bivaye nuko kenshi bakunda kubona ngiye gusenga ngiye no ku bikorwa by'Imana ariko umbajije ati kubera iki abakozi b'Imana benshi usanga birirwa mu mashengero mu gusengera abantu ugasanga nibyo bibaokipa cyane nico nogira ico ndakivuze ko ego turashaka nubundi ugira ico twivuze ko ico kintu sindacanka kandi ndanagikunda nakubwiye ati no mwikate barakunda kubona ngiye gusenga ariko ijambo ry'Imana riravuga riti nzohezagira akazi kibi nzohezagira akazi ibikorwa by'amaboko yawe ibikorwa by'amaboko yawe merci rero je ndi mu bantu batahuye uko kuri ndatahura ko amasaha 3 nshobora kuyamara ndi imbere y'Imana nkatahura ko ni masaha ndwi nshobora kuyicara mu kazi ndiko ndarondera umugisha ndiko ndarondera ibiharage by'abana rero ndi umuntu nkunda akazi gose ndi umuntu nkunda igikorwa c'Imana kugira ejo sinzi usange ndiko ndasegereza kameme ijambo ry'Imana iranka ko abakozi b'Imana rusegerereza ko benshi usanga babikora uko ugasanga irambarana imbere y'Imana umwanya munini gose kuruta umwanya yo marari kararondera umugisha yego gize cyo ndakivukaho gato niyo mpamvu mu Bisirayeli bose bari ibihumbi n'ibihumbagiza ariko Imana igahitamwo Mose kugira serukira Abisirayeli rero muzi mwishengero tuhica turi ba Mose benshi bigaca bituma bitukisha igikorwa c'Imana uza abantu bose bagenda bakagenda kurondera bakagenda gupambana bakagenda gukora hama bagafuma baza kuzamura basi Mose byogize ikimazi akuno muzi kuhicara abantu bose tugomba kwamamara basanga ngomba gusenga cyane kugira ndamurute pastori ngomba kuririmba cyane kugira ndamurute pastori ejo usanga batanguye gutera ingumi mu bihugu bimwe bimwe nk'akarorero nk'igihugu cy'u Rwanda ibintu by'amashengero menshi basa n'ababihagaritse bavuze ngo amashengero menshi azana ubunebwe mu banyagihugu ugasanga abantu benshi aho kugira ngo bagende mu bikorwa byotuma imiryango yabitera imbere birirwa mu mashengero ngo birirwa mu bikorwa by'Imana wowe nawe nk'umukozi w'Imana mugenzi wabo ico kintu cyo kwirirwa umuntu asenga ntubona ko ari ikintu gituma umuntu aba umunebwe uvuze igikorwa uvuze ikintu ciza cyane mu Rwanda benshi barabugariye amashengero nibyo narabyumvise biri no mu bintu vyambabaje je novuga ati igikuru sukugara amashengero habye igikuru nka guverinoma canke nka leta bikwiye gufasha inyigisho zikwiye abakozi b'Imana ingene bakwiye kuyobora abantu hari abakozi b'Imana bariko barayobora abantu nabi gasanga afashe 3 jours ngo nukwirirwa imbere y'Imana muri zo 3 jours gasanga agomba afata abantu ijana bose abicaza ahantu bamare 3 jours niyateguye n'ibintu n'isukari canke ibiro bibiri by'umucira zobatekerera abagirane abasubiza mu mihane wewe ugaca usanga ba bantu bazova ku musozi ahubwo buzuye ubukene mwe butagira uko bungana yego aca avuga ati none nibamara iyo minsi 3 ejo bageze rinza ikabakubita ntibazokwibagira ko bari kumwe n'Imana batangure novuga ati batawe gusenga y'amasengesho yo kwidugamwe Kristo avuga ni byiza rero ko tumenya ati
turi abakozi b'Imana ariko mu gukora umurimo w'Imana tuwukorana ubwenge kuko ijambo ryari rivuga riti ngo mugire ubwenge nk'iki mugendana ego ntiyavuze ngo tugere nk'intama ariko tukariho ubwenge nk'inzoka kuko ijambo nimba rivuze niyo mpamvu n'ijambo nyuma rikavuga ati n'ubuvugisha iyo buvuze banza usuzume ko ari bwo hari ubuvugisha buza bukagukura ku rutonde wari umuntu w'Imana ukajya mu byaha kandi wari umuntu w'Imana rero ni byiza ko ikintu cyose tugikora niki ubwenge rero nko mu Rwanda kuba bagikoze kurya novuga ati ntibagikoze neza ahubwo bari gufata bajya abantu nk'uko twengaha mu Burundi babikora bafata bagashira bagaha amaseminari abakozi b'Imana bakabicazana bakabereka ati abakristo nimugira uku so ibintu bigenze neza. Okay, nico gituma uno munsi mu Burundi tubona hari amashengero menshi cyane kandi nkaba nzi neza yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe c'iherezo abavuga butumwa bazoba benshi amashengero azoba menshi. Mbese ko tumaze kubona yuko amashengero yabaye menshi cyane ntushaka kugenda imetero 100 utarashikira urushengero, abakozi b'Imana babaye benshi, cyo bari cyagiye c'iherezo bavuga turiko turageramo cyane. Ndakunze umusore wanje ndumva ko hamwe uratahura amajambo y'Imana. Yesu yarabisobanuye neza mu gihe c'iherezo abantu bazogira ubwenge. Yego uriko urasoma hariya muri za Matayo 2:3 karaba ibizoba igihe c'iherezo tuko turaraba n'ivyo biko birabo. Yego sinovuga ngo niyo yamperuka ngo ije ko mutere ngo twitegure ariko ibimenyetso twatangwe kubibonesha iki amaso kuko nimbura musi Israeli rikirakubitwa amabombe nka kurya nimbura musi Israeli kirafata igatera ibombe mu gihugu runaka. Yego nimbura musi igihugu kiko kirafata Ukraine raba nka ntuzeya Uburusi ngene buriko burinjira muri Ukraine bugakubita kora babomagura ryari Iraq yakubise muri Israel ibintu byose bitero birajugumiza isi. Yego nimba bijya biriko biraba ni gihe ciza cyo kumenya ati ibi ni vya bimenyetso biriko biragenda biba. Rero nimba uno musona amashengero ari menshi si bibi, ni gihe Yesu yahano yavuze ati mu gihe c'iherezo abasenga Imana bazoba benshi kandi abayirondera bazoba benshi kandi nkuko no muri ico gihe nyene n'abayovya abantu bazogirana bazoba benshi. Rero tugabe muri ukuntu amashengero aba menshi birimwa agakiza ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande hari abantu bako bararonda inyungu zabo. Yego umunsi umukozi w'Imana ariko arugura urushengero gato nagane n'umukozi w'Imana turaganira. Yego numva mgiye ngo je ngo ninugurushinga nk'inyuma y'imyaka 3 ngo sinzoba nkikigenda n'amaguru ngo ninugurushinga nk'inyuma y'amezi runaka yarambye igihe runaka arambye ati ngo nzoba mfise iciwe ngo nzoba nubahise mu carte yacu. Ndavuga ati uyo rero ni muri munsi ayugura urushinga avuga ati je nyuma y'imyaka 3 nzoba mfise imodoka uca wumva nawe cagiye kurondera again ni business. Rero je kandi ni sino kivuga ko cyane ariko mwumve ko uko ama eglise cyangwa amashengero abamishagurirana hamwe nagakizima nigomba ko kaba keshi mu bantu ku rundi ruhande nago niko nababi biyongera ari ntuhavu dusabwa kugendana ubwenge kugira tumenye ico Imana yavuganye natwe. Okay mukozi w'Imana uno munsi tumenyere akazi kawukora apare gusenga no gukora amatelefone ngira ngo no kurepara ibintu by'amateleviziyo kugurisha amateleviziyo tumenyere arakazi bavuga yuko gakora abantu babavayu abantu umushyira telefone akagucomora amapiese muri makina nakazi gakogwa n'abantu batizewe. Wowe nk'umukozi w'Imana nta cuka kibi canke nta shusho mbi bikuzanira mu bandi bantu nko mu kibano canke mu bandi bantu mugenda muhura nabo? Ndagira izo ngorane hura nazo razi yeriko urakora akazi mu bisanzwe umwuga w'igifundi ni umwuga ufise
basa amateka mabi mu bantu uzosanga n'umuganga ariko arakubwira ngo wa mufundi umusuma kandi nawe nari umufundi ega n'umuganga hajya n'umufundi ayo umuganga n'umufundi babimenye abaza gukurikirana ino video babimenye ko n'abaganga ari abafundi adatekinise neza hajya umuntu yo mubaga n'abagafa nkuko natwizungura duhura nazo rero uzosanga n'umuryango wewe w'imbaho yaje gukoresha ko nka televiziyo bikagenda nabi ngo wa mufundi mubi kandi nawe ari umufundi rero je novuga ati hamwe ndahura n'ingorane nyinshi ariko ndashima Imana cyane nubwo mpura n'izo ngorane reka tuvuge ko nubwo abafundi bafise izina ribi ariko hariyo beza hariyo abagifise mpwemu yera aho kurya ikintu cy'umuntu apfuma yemera akagenda kurara ubusa muhira cyangwa apfuma yemera akavuga ukuri ariko make akajya bike bisengeye turi bake rero dukora n'umwuga kuko twama twahuye n'ingwano nyinshi tuma twahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye ariko hamwe n'ibyo byose niyo mpamvu ubona Imana yampezagiye uca nibanda cyane mu bintu byo kugurisha cyane nibanda cyane mu bintu byo kurangura bari nk'umuntu afise nka televiziyo nko muhira agomba kugura niniya yarafise ntoya ca mpamagara nimba ari nk'umuntu afise telefone agomba guhindura nk'abantu baba bazirungikiwe hanze nziza ziruta izo bari bafise abo baca baza nkaca ndabagura rero bukanini ca nibanda mu gisata cyo kurangura no kugurisha acangurisha uko nasanze igifundi ni ngorane ariko ngira ko mpanura n'abafundi bazi barajya bike bajya uko barage ko baratwiba amapiyesi amateka mabi ariko nifuza ko abafundi uyu mwaka wa 2025 bose bokizwa bakakira Yesu mwarimu aho nyene twiringa nyene ku bintu byo kurangura hari abantu benshi bashobora kuba bafise amatelefone yabo amateleviziyo yabo canke bakeneye amateleviziyo canke bakeneye kugura amatelefone ndashaka imbere yuko tubandanya n'ikiganiro ubanze wabwira akanimero bashobora kuba bokuronka ko kugira ngo nibakenera amateleviziyo nibakenera amatelefone nibakenera kugurisha nibakenera kugura baze bakuronke byoroshe nimero yacu ni 61 032 005 nimero ndondeyeko nubwo basa stage nikora no kuri WhatsApp niyo nkoresha ku marezo yose so nkoresha niyo nkoresha inimero ya 61 032 005 no kuvuga ngo nimba ukeneye gukorana na mwarimu nimba ukeneye gukorana n'umukozi w'Imana nimba ukeneye ibintu byizewe nimba ukeneye televiziyo nziza nimba ukeneye telefone imeze neza rondera umukozi w'Imana inimero yawe babariye ni 61 032 005 umukozi w'Imana hari abantu ngaha aye cyane cyane ugwaruka hama umukozi w'Imana uno munsi na cyane cyane kugwaruka guno munsi ibino bihe turimwo ugwaruka kenshi biruka gusa inyuma y'amafaranga ntibitaho kwiruka inyuma y'Imana ese nkawe nk'umukozi w'Imana nikiye kintu wumva wo barira urugwaruka cyangwa nikiye kintu wumva wo bivuga ko ivya runo gwaruka guno munsi ico naco ngize ico no kivuga ko gato urabona isi turimwo iriko igenda itituka burya isi ya kera twe nk'intuze nka muri generation yacu ibintu ntivyari bimeze nk'uko twebwe twakura tubona iwacu bafise itonga gasozi twakura n'umwana w'umuji yakura abona uruparsa ruva ngaha hafi ku metero ijana metero 50 rero novuga ati ivyo biranategwa nuko hoba harabaye nico bitigwirirana ry'abantu isi turimwo isa niyaze niyo mpamvu nyakubahwa umubosi wacu ari we umukuru w'abajene niko nkunda kumwita mugenzi w'ugwaruka umujama w'abajene niwe yavuze ati yaranavuze n'ikintu gikomeye ati ngo n'abariko bariga ubu ntibitega akazi muri leta
ivyo rero nk'iryo jambo rikuguye mu matwi uri muri generation y'ubujene kameme urumva uri kurategura avuga ati ejo nari ndakeneye ko nzorongora urazi umujene baje ikibazo ciza gose umujene n'umuntu akeneye ejo hiwe ejo hazoza heza rero twebwe mu gihe twakura tubona amaparasa vyatuma tugwiza n'imikino myinshi wasanga amablaga ari na meshi ego ndiko ndaraba nk'ubu hari ibintu twe twakina bita makomborera aba ibintu imikino nyene y'abana ya ni myinshi gose kundaca hirya no nkabona umenga imikino yose isa niyaheze ubu abajene bakurana ntuziya target y'inoti gusa abajene ubu aje no muri eglise akabona uraratemeje ushiduka yasohose ushiduka kubera iki twico gihe twarijaja twavuga ati papa hajya azoca nkatira agapande kandi wasanga matunga atabuze wasanga uvuga ati baraja hanaho nosamara papa zonkatira hajya acamana hariya mu mwonga ndime mu gisaga naho ari ati papa zonkatira hajya pale yanje ngige nzoca nkubita mu rushamburete maisha naendelea ubu rero ibyo ntibigihari ubu ndiko ndacana ngasanga bako bagurisha metero 5 kuri 8 mamiliyoni novura abajeni be kino gihe usanga bafise ivyimviro by'ubuzima kuruta n'abantu baba papa bubase nico kibazo rero niyo mpamvu uzosanga naho baba bari muri eglise bicara baticaye bavuga ati ni ngorane ubuzima bwarabaye ingorane ariko ico no bahanura kwiruka cyane siko kuronka ariko kanini nibihutire ubuzima kuba bizigirwa ku Mana baba bizigirwa ku Mana guko ni wasenga ugasenga utudashikamye ugasenga uri muri wasi z'ubuzima nubwo woronde ubwo buzima ntabwo woronka ego umukozi w'Imana akabazo kanje gasa nk'akanyuma niyihengesho mbi ubona no munsi mu bajene ubu ingeso mbi n'ingorane twebwe mu rungano rwacu twebwe umukobwa warashobora kuganira nawe n'ikintu c'amezi 3 unamubwiye ni beza gaca hunga ego ariko abubu ingeso zarabaye nabi si mu bakobwa si mu basore bose baramaze kuba nabi genda gutongoza uwo munsi nyene basha kakaba karabaye barakabariraguye aca batahanye ni ngorane rero ingeso cane mbona yagisibije muri kino gihe bivanye n'igihe turimwo ingeso y'ubusambanyi yabaye nyinshi mu bajene yagisibije kuko ubu n'abakobwa bifata rufasoni basigari bake bivanye n'ibihe turimwo bivanye n'igihe turimwo ariko no hano abajene bagira ingeso nziza kuko igihe nikibarindira igihe cyo kiguma kigenda iyo udakoresheje igihe cyawe neza ejo urarira okay ndagusabe rero ugire ko ugira n'impanuro bahaye abantu bose bakurikiranye ikiganiro cacu ugire kugira n'akantu babariye ubabwire no muri bimwe usanze ukora kugira ngo baze bakurondere nimero umenga ndacaye ko bavuze 61 bace bakurondera jewe ico nagomba se numarira mvuga kubakurikiye kino kiganiro murumva ko kanini twako turavuga ko kijanye n'ijambo ry'Imana twavuze byinshi kandi ndazi buri umwe wese niyakurikirana ikiganiro cyose azogenda ariyumva rero nosaba nuko mwomenya ko ico twakora cyose ubuzima butarimwe Imana nubusa abiruka ku mafaranga abugurura amashengero ku bwa objectif zabo atari objectif y'Imana bo bireka kuko igihe ni gito gisigaye Yesu akaza gutora umugeni wiwe kucerekanye n'akazi naco ndagomba bo za supporting akazi kanje ndagomba bakiriya ku kazi ndadandaza amateleviziyo ku kazi turadandaza amatelefone tukagira ko tukora n'igifundi turakeneye support y'abantu baza kudusupportinga
badushorera baturondera baduha ubuzi ego guko turabemeza 100% ko nibashikaho dukorera batazokwidoga na cyane cyane ko musanzwe muri abakozi b'Imana. Ngire ndabibutse abantu badukurikirana yuko musanzwe munagura kandi mukagurisha amatelefone, amateleviziyo, ngira ngo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye vya electronique. Ego Mukozi w'Imana ndagushimire cyane. Murakoze nawe. Okay, abakunzi bacu bakozi ba Senga Media TV, ndabashimira ku mwanya wanyu mwamaze mubana natwe imisi yose, atamwebwe nta twebwe, atamwebwe nta mukozi w'Imana hajya, atamwebwe ntacyo byo bivuze ivyo dukora byose. So mubandanye mugubwa neza, mugira umugisha muri byose. Ciao ciao.